Amahoro y'Imana yongera bane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage. Ni wa mwanya w'ikiganiro cingo n'imiryango, aho no munsi tuja kuganira kuri teme ivuga ngo impanuro ko bajene bifuza kugira mariage. Umuyabaga wese ageze mu bigero aba afise umugambi wo kugira mariage, yaba umwigeme canke umuhungu, bose baba bafise uwo mugambi. Ariko kandi umwe n'uwundi abafise ivyo ashaka canke yifuza kuri mugenzi we. Ivyo bintu biba bigaragarira mu maso y'umubiri, ariko navyo sinabibi, ariko mu maso y'Imana bivanye n'umugambi Imana ifise ku rugo. Abo biteguye kurushinga bo kwitegura gute muri urwo rugendo rwo gutegura mariage kugira ngo bigende neza bifatanye ndetse n'umugambi w'Imana. Numva ari n'ikibazo duhereje ko, ariko inyishu turaza kuzironka. Rero twagoma twakira umutumire wacu kuri no mugoroba aza kubidufashamwo. Ikaze nigwanye. Mwakoze cyane. Jewe nitwa MANISHA, nkaba ndumuvuga butumwa mukunda no kuntumira ngaha muri iki kiganiro. Amanda bakengurukiye cyane gose kunyiyumvirako. Urakoze cyane Madame Alice. Urakoze kutwitaba. Hariho abatari bakuze, yego twe turakuzi, ariko urumva hariho nk'umuntu n'umusaravye televiziyo Heritage atarakuze. Nico gituma nashatse ko mwokwidondora. Murakoze cyane. Iteme y'iwacu iravuga ngo impanuro ku bajene bifuza kugira mariage. Ariko imbere yuko dutangurira ku mpanuro, turagomba kumenya ibibazo nyamukuru, intambamyi nyamukuru. Dutangurire ku bibazo bahura navyo. Nizihe ntambamyi nyamukuru iyi miyabaga ihura nazo muri urwo rugendo rwo gutegura mariage? Murakoze cyane kumbaza iki kibazo. Nifuza yuko ndaza gutanga ivyo nibaza, ariko ndazibona mwebwe muri abavyeyi muraza kunyuhirira. Ikibazo abajene nkunda kumva bavuga uburyo barakubwira ngo je shaka kurongora kubera nta moyen mfise, singira amafaranga, singira inzu, singira umushahara, sindaronka akazi, ibintu nk'ibyo. Ikindi cakiye kabiri bakunda kugira ku kibazo, ntawe mbona umugore wanje, simbona uwariwe, simbona ntawe mbona, sinumva uwariwe, donc ntavyo ndahishurirwa. Izina intame mpambona bagira ni pression no kuvuga ngo muhira n'abandi bantu bakubona baravuga ati washajesha, uri kurasaza no kuri birarengeje. Ico rero kimaze kuja akumva ko bamubwiye ko ashaje, harageze ko arongora, acitangura kumva ari novuga gute stress, akumva ko agowe, ashobora guhitanisha cyose. Uwo mwemera wese yo murongora. Iryo ni kosa rya mbere riteye ubwoba. N'utundi tuntu twishi bahura natwo, cyangwa gasanga yarabaye déçu, umukobwa yaramubonye barakundana, munyuma abona ntamukunze, abona ntabandanije ari kuri ako kariro, bigasha mutuma rero yo biheba vyose. Donc akumva umengo ibyo bintu none ndi mubikije, bikamutera intege nke, ugaca usanga ariko aratakaza imyaka, ariko aratakaza umwanya, ari ahantu muri confusion. Canke naho umukobwa bamenyanye agatangwa kumegizije amafaranga menshi, foko bafise umuhungu afise amahera menshi, afise imodokari, afise akazi keza, afise situation nziza. Ivyo rero ugasanga n'utuntu twinshi tudutuma bagira ikibazo cingene bubaka. Sinzi ko ari cyo mwonyuhiriramwo namwe. Ahubwo nagenda babaze madamu, mbega ntabwo bishika ugasanga abajene biteguriye kugira mariage barafise n'ubumenyi buke kuvyerekeye urugo? Ico kivuga kwiki? Ego, kuko kenshi na kenshi ntibamenya n'ivyo bagiyemo, kuko muri kutume z'Uburundi, mu migengenzo, mu mico y'abarundi, ntibadutwigisha cyane gose ico cyo mariage. Usanga atakiyago kiri hagati y'abavyeyi n'abana kugira ngo bategure kuvyerekeye mariage. Usanga badashaka no kuvyaborda mu nzu ngo babiganire. Ugaca usanga umwana ageze muri iyo myaka atazi yaja niyava. Mukumva bakeneye ko agira mariage mugabo atigeze amenya mbega mariage ni iki, mbega mariage ndayigira kubera iki.
ifise akamaro nyabaki. Icambere na mbere abwiza kumenya bariko baradukurikira nuko mariage ubwa mbere ari umugambi w'Imana, n'umugambi wavuye ku Mana ubwayo. Kuko muravyibuka muri Eden mu gice ca mbere ca kabiri ca Bibiliya sinovyinjiramo cane. Bibiliya iravuga neza ingene Imana heje kurema Adamu yamwitegereje ikabona ingene ameze. Ndakunda kubivuga ngaha kuko ni ikintu kinini, kuko ifo ko umuntu wese ariko aratwumviriza yumva ko nta mariage tavuye ku Mana. Ntuzupime kuko niwabigira uzogira ivyago. Mariage ivuye ku Mana bimeze gute? No kuvuga ngo urafise assurance yuko uyo mugore cyangwa uwo mugabo waganire n'Imana ukamenya ko uyo muntu n'uwi wanje Imana igomba ko tubana. Kuko igihe Imana yasinziriza Adamu biravye ukuntu vyagenze, Imana niyo yakonstate ko umuntu akeneye umugore. Yaramubona ko ari afise vyose mugabo atanezerewe, ica ifato umugambi kumusinziriza, bisigura yamujanye ahantu adakontrola na kimwe, ikura mu rubavu rwiwe Eve ikimushira haje. Ntiyigeze imubwira ko ari umugore wiwe, ni we nyene yabimenye. Urumva irabimenya ati umugabo aravuga ati uyu niwe kagufa ko magufa yanje, uravuga ko Imana yamusinzira ntiyeze mbwire ko ndagusinzira nakure mu rubavu, mbwa niwe yavyumvise muri we. Amen. Kuko yari izi neza yuko iyi Imana yandemishira ngaha yarambonye ko nkeneye umugore. Maybe nico gihe yavuga ati umugabo sinomureka ku unye, yaravyumvise nawe ati sinomureka. Nukuvuga ngo umuntu wese Imana yaremye hariho muri we vide. Umugore arafise vide muri we, umukobwa arafise vide muri we isaba umuhungu. Nico bituma ko usanga bakeneye ma affection. Umugabo nawe yamafise vide muri we ikenera une pause. Appui umufasha. Rero nico cavuye ku Mana. Rero biragoye ko utabibwiwe ngo vyigishwe yuko ubwiza gutangura gusengera. Jewe numva umengo umufasha w'umuntu canke umugore w'umuntu canke umugabo w'umuntu bisaba ko umuntu kuva amenya Imana atoye n'ubwenge yotangura kubisengera. Akabwira Imana sinze mpushe, kuko ndamaze kubona abantu benshi urana kubona umuntu w'umugabo akubwira ati je nari narahushije usu umugore wanje kuko ukuntu tubanye ndabona neza ko atari umugore wanje, cyangwa ngura akavuga ati narongo n'igikoko. Ariko bavuga yuko uwo muntu aba byavuye ku Mana n'ukuri. Ariko iyo yamaze kumenya yari Imana ya confirme ko ari bimenya. Yeremiya igice ca mbere umurongo kuva ku murongo wa mbere usha kwa 4 yavuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo yari Yeremiya karabwirwa mugabe bwirwa twebwe Yeremiya se yakira ngo ntarakubumba mu nda ya mama wawe nari nkuzi nari nzi ico uzobamwe wewe. None wumva Imana yo permetta wayisenze ukayisaba ko urongorwa n'utariwe. Iyo wamaze kumenya mugabo ko ari Imana ikaguha ama confirmation ikagukonfirma, ndingingira umuntu wese karanyumviriza ntuzugire Maria Jacques dutete, ntuzugire Maria bivuye mu bigumbagumba canke mu masantima yawe canke bivuye ku bandi bantu bakwinfluenceje. Ugiza gukora ubukwe buvuye neza ibwina Imana yakwemereye ikakwereka imenya Imana ya confirma irabikwereka neza ko ari wayisenzira. Yego Imana ivuga ngo ndondera mpamagara ndakwita ndakweretse ikivyikinze. None ikintu wayihamagara ku bibazo ufise ora kwirondera kugira kubwira umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Moi je pense que il faut que dukijijwe to develop imigenderanire n'Imana kompemu Imana aravuga ko batararonka ko gakiza nabo, kuko ntiturabwa n'abakijijwe gusa ariko hari abatararonka ko gakiza nabo barahura n'ibibazo cyane. None abo byifatamwe gute? Abo rero abo je no bigingira gukizwa. None nubabwira gute ko mbona ushitse mu rugo utazi Imana utanguza gakomokomo n'abayizi nabone bibagora. Omwe iyo yize bufise no gutabara mugabo mu rugo uhashitse, kuko mwibuke ko Adamu na Eve mu itongo yashitsa sinzi umwanya vyasafite kugira ngo abahembe. Mugabo shetani n'umwasi w'urugo ku rwego rutebwo aranka mariage, aranka ko umugabo n'umugore banezerewe, aranka ko hajya musi wa mariage mamuri ko muri mu birori abarika akubita urutoki. Abamaze kugira mariage barabizi ugishika mu rugo agutanga imbere murashaka gushwana na premier jour cyangwa deuxième jour. Nukuvuga ngo hariho umwasi wa mariage abantu babwiza kumenya, kandi inyishu y'urugo ni Imana yonyene atawundi muntu mwavuye agiyemo. Nukuvuga ngo nta papa nta mama nta marene barika bari kuresolva problème zanyu, ni Imana yonyene namwe muyera. Imana data
mwana na mpwemu yera ubutatu bweranda niho nyine ashaka kuza hagati yanyu akabatabara. Nico gituma rero umuntu ariko aranyumviriza atarakizwa ndakurahirwa uhoraho kuhoraho utagerageje ngo urondere Imana uzoroba ugowe uri muri ya system y'abarundi bavuga ngo niko zubakwa. Iryo si ijambo ry'Imana Jorogrete, siko zubakwa, urugo rwubakwa n'Imana. Irakoze cyane. Mbega umuntu w'umwigeme canke umusore ageze mu bigero agomba kubaka bifuza kurongora kubera baba babona badakwiye, babona bakeneye umufasha canke bakeneye kubaho ubuzima buryoshe canke bakeneye kubaho satisfait mu buzima, niyo ntumbero nyamukuru yo kugira mariage. Nuko atamujene twahamagaye ngaha twari kumubaza igituma yifuza kugira mariage, kuko nibaza ko benshi ntibamenye ibyo bagiyemo. Kubera iki? Intumbero ya mariage ni nyabaki. D'abord mariage ni igikorwa c'Imana, ni ministère, ibango ry'Imana. Mariage iva ku Mana. Kuri yatanguye kuyirema warigeze ubona shitani ari mu rugo gute? Mwo bitubwira neza. None se yazanye mu itongo rya Eden, si Yesu, si Imana yazanye urugo, si yazanye Adamu na Eva. Siho byatanguriye ko twe dukurikira abo. Rero urumva icambere na mbere nuko ari bango rikomeye. Ni ministère. Si bimwe uvuga ngo bidakunze nzobivamwo canke nzorama manze ngerageze nta yese zivamo. Mariage ni yavi n'ubuzima bwawe bwose wangajije, kandi muri iyo mariage hari ibivamwo vyiza cane gose vyitwa abana. Abo bana baje badepanda kuri wewe, ni uzobagabure ni uzobatunga ni uzogira byose. Hariho n'igihe ushika muri iyo mariage ntuvyare, ntibisigura ko bivamwo kuko yari bangwa ribangwa ikingata, ni gikorwa c'Imana, ni ministère y'Imana. Biryoha bibiha ugumamwo hanyukambaza nyenego mwe yarure mu bwa mbere ati karibu rero uzuntabara, kandi igihe cyose umwambaje kubera ko ari igikorwa ciwe aragutabara. Rero nk'abajene bari kwarinjira muri mariage no bahanura ikintu gikomeye cyane. Bana n'Imana, gumana n'Imana, senga Imana. Imana ibero centre. Ntibitegure kubera imyaka igeze canke bafise amafaranga. Bitegure kubera iki? Ivyo binini nka accessoire je nivyo nibaza. Mariage naho udafise uruhera urayitegurira no mu mutwe utangura kwisengera. Ukayibwira Imana, Mana nshoboza, ntorera umufasha, ntorera mu mutware. Uko ni bubini wewe byose wabitunganije. Hanyuma duhe uburyo bwo kubikora. Hanyuma duhe kuzobana amahoro. Hanyuma duhe kuzovyara ibibondo. Turadushoboza kubarera. Uraduha ibikeno bisogira ngo urugo rubeho. Ko muri Eden ngo nta kimwe bari babuze. Urumva? Ni kuvuga ngo ni kwisunga iri jambo ry'Imana niho ubasha bwose buhagaze. Bibiliya irimwo amabanga yose yingene bubaka urugo. Bibiliya irimwo amamotivation gutuma urondera urugo, kuko ni jambo ry'Imana. Kuko igitabo ngo ico bita constitution y'ijuru naha. Iki gitabo nico gitanga amategeko yose, kirimwo amabanga yose, amarticle yose agenga urugo. Ni kuvuga ngo kibuza ku mugenzi wawe, hama ukisunga mpemu w'Imana ukamusaba akaguhishurira. Hanyuma ukisunga nuvuga gute kubaha amabwirizwa yiwe, kugendana nawe, kumatana n'Imana. Hama ukayisaba kuguhishurira nimbura umuhungu uzushoboze kuba umutwe w'urugo mwiza. Madame uzushoboze kuba inyishi y'umugabo, kuko mu mugabo hariho vide je ntazi. Umugabo w'umuntu haba harimo vide, ari kintu abakeneye atari Imana biguhishuriye. Umugabo urashaka kumugaburira ibyo kurya adashaka, utabitse biko bishaka, ugasanga biramushisha kandi waruzi ko mugiriye neza. Ntabivuga mugenzi w'ikirundi ho ntibabivuga, arabinuma kandi wakubise akote. Umugabo uri umusenzi, uri muntu azi kuba muri presence y'Imana. Imana yambwiye ati ntubigire bijya, oyagira ibi, mutekere igitoki gitogoshe hamwe n'intore, araza kunezerwa. Nawe wagiye kugura steak wazimbwe ugasanga watafye yakota, abwiye ati ivyo je ntavyo shaka. Arashaka no kubijya mu juste pour te faire plaisir. Nuvuga ngo urugo gubakwa n'Imana, urugo gubakwa na mpwemu yera, urugo gubakwa n'iki gitabo. Muri iki gitabo hamwe ambwiza ngende gwa komana yanje amaverse n'amaverse yuzuye avuga muri Ancien Testament na Nouveau Testament. Sara par exemple yita umugabo w'umwami, ni muri Ancien Testament yamwita umwami.
niwe c'est la mère idéale qu'on peut suivre niwe ashaka kuduha akarorero ingene yaparvenye kuba soumise ku mugabo wiwe akamukura mu gihugu kirimwe amatara n'amazi amuzana mu bugaragwa agenda n'amaguru mu mbeho kuko mu bugaragwa mwijoro harakanya hagacika mwa ku murango hakakizuba plus nukuvuga ngo aremera mwomi inyuma kwera kumwubaha ko yarazi ibanga riri muri uwo mugabo aremera mwubaha amaze gushika muri ico gihugu ntibigeze bavyara n'umwana nta mwana n'umwigeza vyara mugabo a un certain moment bararuha bari yaranje amuhereza umuservante wiwe nukuvuga ngo Sara yabaye umugore mwiza w'igitangaza muri Nouveau Testament turafise abanyefeso 5 igice ca 20 igice ca 5 kuri 22 bagore soyez soumis à vos maris ubaha umugabo wawe hari ibintu vyinshi amabanga menshi ari muri Bibiliya ashaka kukwereka ingene ubigenza umwana ndabasaba abantu bataramenya Imana mwegera Imana mukizwe ko ntitwaje ko turi bijuju ntitwakije ko ko turi birofa tagira ubwenge twaje ko tuzi neza yuko tudashoboye iyi si iraremereye iragoye udafise nyeneyo ntushaka kwibamo niwe aguha amabanga ushobora gutuma ubo yibamwo uri mu mahoro n'umutekano rero urugo gogo ni pire kuko ni baki bashaka kugira amasoka hari abantu benshi bitwa abakonseiller marito nahazo aragutu astuce tumeze gute kuko astuce aguhaye ntibijanye n'umugabo wawe misi yose nuvuga ngo ni mpemu yera azuwo mugabo ashaka kubwira ingene ubigenza ni mpemu yera azuwo mugore abwira ingene ubigenza none burya kugira mariage ni volonté divine cyane none sivyo nako ndavuga ngaha mu itanguriro kabiri none bajya batagira mariage nabo biba byavuye wibuke Paulo yarabisiguye neza ati byo bavyiza ubaye nkanje iri umukozi w'Imana en fait il y a la différence entre ministre de Dieu iri umuntu yihebeye Imana yahebeye ubuzima bw'Imana 80% y'abakozi b'Imana benshi bahebye ubuzima bwabo kubwi ministère y'Imana baragira ibibazo cyane gose mu rugo Paulo rero yari umukozi w'Imana w'umwikanguro riteye ubwoba ntiyari gushaka kurongora kuko igikorwa c'Imana cyari kinini yarafite misi yo kwishikana ubutumwa bwiza kwisi yose kandi mu kanya isasi kuko uravye ingene yakoreye Imana muri ico gihe yavuze ubutumwa muri Aziya avuga ubutumwa muri Europe no muri Afrika mu myaka yabayeho umugore ari kumuronkera umwanya ryari n'abana bajye batumwa bose Yesu yasize nta numwe bavuga umugore we nta na histoire y'abagore babo n'abana babo bavuga nukuvuga ngo iyo 100% au ministère de Dieu urugo rwawe ubwiriza kurubera maso gose kuko biroroshe kudevia kuko umuriro w'Imana amaze gucanira wivuga butumwa ntushaka ikintu kintu kirengana ubuzima bwawe bwose ubukonsantra kumana n'imishahiri kirahona gusa nico gituma Paulo avuga ati vyo kubera vyiza ubaye nkanje ukifatanya nandi ukareka ivyo vyo kurongora mugabo nimba wafashe ingo yo kurongora fegafe uyo mugore arakomeye ugira urongore arepresenta ishengero imbere y'Imana ko Paulo niwe yanditse igitabo c'abanyefeso hababwira ati bagore musonera abagabo banyu mububahe nkuko mu abakristo mwabagabo mwe mwubaha mukunda abagore banyu kujya Kristo yakunze ishengero akagigora bisigura ngo umugabo bwiza kwa kwigura umugore wiwe peu importe ibigafe vyiwe akavuga ngo akaryezesa kugira araryezesha amaraso yo gushika hamwe azo agishira rikayanga nitagira amaraga n'injereje urumva rero ko bitoroshe uri umukozi w'Imana ubwiza kufeza gafiko benshi birabagora kuko uca usanga hariho desequilibre kusanga umuriro mwinshi mu Mana akaroga ke mu rugo uri umugore wawe akeneye affection akeneye urukundo akeneye kubabagwa akeneye kwitabwaho rero nico gituma kurongora ni ikintu gikomeye cyane kandi ikintu kiri important ko ni volonté y'Imana umugabo wese abwiza kurongora normalement amen hanyuma ugasaba Imana ubuntu buko bishobora none Paulo atagize mariage Paulo ntiyagize mariage kubera yuko urumva ko yari afise igikorwa gikomeye cyane cyo gukora kandi ni wamwiganura mwigana nimba nawe hamagariwe kugenda ibihugu byose kugenda kuvuga ubutumwa uragenda umwigana mukaba urumva yarabavertije ati mwe mwavyemeye mubwiza kumenya volonté y'Imana muri ibi bikorwa kumukunda gushika hamwe umwigura umva ko bitoroshe ntibyoroshe kureka ntivyoroshe kubigira ntivyoroshe byose bisaba ubuntu bw'Imana ariko uri kumwe na Yesu biroro aragushobora kimwe kinanira Imana ego hariho uno munsi ndibaza kandi byanamyeho hariho abantu
avuga ati jewe ndi demoiselle ndi mwiza shora kugira mariage n'umuhungu atava muri famille noble cyane hariho famille noble ngaha dafise zirahari ziba zimeze gute amafamiye yatunze nashatse kuvuga amafamiye yatunze afise uburyo akavuga ati sinshobora kugira mariage n'umuhungu adafise inzu canke vehicle cyangwa n'umuhungu akavuga ati jewe hasi nshobora kugira mariage n'umukobwa adafise akazi ntibibaho canke ndaba mataye canke ndaba n'ibindi bintu nyine bijya bibonekera amaso y'umubiri uwo muntu mwomuhanura gute abo bantu babiri mwabafasha gutega madamu Alice mwobaha impanuro ya gute jewe nibaza ko urukundo rwa mariage rubwiza kuba inconditionnel ntiruraba ikintu na kimwe kuko uravye ingene Adamu yabonye umugore wiwe ntigeze araba ikintu na kimwe afise yari kuza azanye iki ko yaramuvuyemo nta na kimwe yari afise kandi na Adamu burya yatanguye kujurisa ivy'Imana yari yaramuteguriye amaze kubana na Eva Imana ihezagira urugo ntihezagira umuntu Imana ihezagira urugo ntihezagira umuntu nukuvuga ngo umugabo arashaka ko afite situation nziza ava muri famille nziza canke yarazindutse agakora akaronka amahera ugiye kuri uyo mugabo kubera yuko afise uburyo uyo mugabo arabimenya ko ari bwo buryo uje ukurikira kandi barabibona neza cane nimba ari ikintu ca mbere kibashisha no kubona yuko wamukundiye amafaranga ariko aranyumvira ndazi ko babizi umukobwa afise amataye arashaka ko afise itaye nziza n'inzobe nyinshi Bibiliya bivuga neza mu migani 31 ngo akazuru keza karahenda umwanditsi w'imigani ko yavuze ngo mugabo umugore yubahohoraho we wa mbere ayo mataye iyo tuvyaye nta taye isubira kubaho sivya kwera iyo nzobe nziza inoboye naho kazuru gasongoye iyo sura nimwamara gukwiza imyaka 50-60 igendera hondobera none urwo rugo ruzosha ruvamo byose byagiye ayo mafaranga mushobora kugira mariage no musagarara homvye uzoca ubivamo bisigura yuko ikintu cyose kitari no bwabuta kiri apparent kitari ndani utamutakundanye vy'indani mu ngo urukundo ona igihe Adamu yavuga ngo los domonos nukuvuga ngo umubiri numwe murota bimwe mwimvira bimwe nukuvuga ngo hari umuntu aheruka ahunganiriza mu miseheza ambwira ngo umukobwa yamuhevye ngo yampevye sinzi campebeye ngo mugangira ngo nuburyo sinzi ngira yabonye ko nkora akazi kadatomoye cyandambwira nti umugore azo ikimenyetso kizokwereka ko ari umugore wawe ntusuye no kurondera kure nukuvuga ngo azogukunda ukuri abwira ati iyo uja niyo nzoja kujya kwa rusina nawo iyo uzogwa niyo nzogwa nzogukurikira amagono mahigwa ugwaye canke ukomeye nzokuryamako nukuvuga ngo numuntu agukunda ukuri apana ikintu na kimwe kindi cinyuma pani istaye pani inzobe pani uburewe mais bien sûr il faut kugira mariage n'umuntu wumva ukunze erega hari abantu udashobora gukunda parce que maybe umutima wawe utashoboye kwemera kumbura afise ubumuga urumva ugasanga ntibikunze kumukunda ariko urukundo rw'ukuri rugukunda ukuri rero hariho umuntu wiwawe Imana yakuremeye ava mu rubavu uri umugore hari wavuye muri rubavu uri umugabo nawe hariho uri umuhungu uri umukobwa nawe hariho wavuyemo amen agukunda azogukunda ukuri mugabo ni wasenga ukenginga Imana izomukwereka kandi uzonezerwa abwiza ko umuntu azogukura akubwira ati ndagukunda ukuri naho twokena uyu munsi naho butagena n'amaguru none umuntu atagukunda ugena n'amaguru yagukunda iyi modoka yawe ubwo n'urukundo vyakwera imodoka ariko zigonga zikaba declasse imanga zindi zirasha ubutunzi bwose burahera mbwa ikidahera n'umutima kiri ndani cinyegeje ico ncubwiza kurondera rero pana kurondera ibintu nimba uri kuraba wari waviziye umuhungu afise uburyo ibi byose birashaka kuhera
rero uragaba n'ivyahera iyo uzoca uja hehe uzoca umuta nta namuhungira ko deja mariage ni yavi ico rifo ko bakimenya mariage CSR murakoze cyane mwatubwiye ko mu kwitegurira mariage wobanza gusenga ukambaza Imana ikakwereka uwawe ariko urahejeje kutubwira mu kanya ko ngo hari aho ubona ngo ikimuga ntugikunde mbega umuntu nawe Imana imweretse ikimuga ho bica bigenda iguha capacity yo kumukunda ikweretse ikimuga iguha n'ubushobozi bwo kuyikunda Imana nshaka kubwira ngo ngenda ukunda ujyanye atana gapana gato mufise ko mutima ikiguha ubushobozi bwo kumukunda ukonye nari kuko Imana n'umuremyi wa byose Imana ari mu rukundo naho rutari kandi nishaka kumukorera utamuravye murabakora wumvise umushaka amaso yawe akamubona ukumva nturi kubona ubumuga ubona umutima wiwe murakoze cyane nashaka rero imbere yuko turangiza ikiganiro kuko umwanya uri kuregereza muhimpanuro abantu jeune bose muri rusange muhimpanuro zobafasha muri urugendo rwo kwitegurira urugo kubaka urugo kuko ntigoroshe n'urugendo rukomeye kandi si urugendo ugira amayisikare n'urugendo ruhera iyo umuntu asezeye nashaka uraza kumanya kubasengera kuko ndumva bakeneye amasengesho kuko benshi bari muri confusion benshi bafise ntibabona iyo bija niyo biva nta wundi muntu n'umwe nta wundi muti wa mariage n'umwe uhari atari Imana akira Yesu umugira umwami n'umukiza wawe kuko inyuma y'ubuzima turi mu ngaha ku isi tuzova mu isi hari inzira zibiri hari ijuru hari umuriro rero no kubwira ubutumwa bwo gushaka kuzogira amahirwe nziza bwinshi nkaguha impanuro z'ingene wo bigenze mugabo iherezo ryawe n'iryo rinyenteresa kurusha ibindi byose birihutirwa yuko umuntu wese karanyumviriza yabakiri muto canke ari jeune cyane canke ushaka nuko jeune cyane kuvuga ngo nturashika mu myaka yo kurongora unyumviriza canke umuvyeyi ari karanyumviriza birihutirwa gutunganya ubuzima bwawe ukabuha Kristo igihe yaja kumusaraba akabambwa kemera ry'amagwe yose yabonye objectif yari gucungura isi gutuma abantu bose Imana yaremye begurirwa Imana bakamwakira nk'umwe n'umukiza wa mugingo bwabo akabahera ivyaha byabo nuvuga ngo gukizwa no kwihana ukemera kuri umucumuzi hamuhamagara mu bugingo bwawe kugira ngo ashobore kuguha inotre identité y'ubwana bw'Imana umaze gukizwa ubu ufise urufunguzo rw'ibindi bintu byose ndakwinginze muntu uri kuranyumviriza niwagira iyo ntambuko yo gukizwa uhakira umwami Yesu ugira indi ntambuko yo gusenga Imana cyane Imana yugira umugenzi wawe mu Mana niho hari turo paquet de la vie jewe ndiko nabikubwira ko ndabizi nagize mariage ntakijijwe nkizwa mu nyuma ndamaze kuvuga kuri plateau maze gukizwa niho jewe nagize ubuzima ubundi nta buzima nari mfise nakijwe après 5 ans de mariage mugabo imbere yaho nta buzima nari mfise kandi sinari kijuju kandi narangwa n'umugabo nkunda cyane gose mugabo vyananiye kandi nawe akagukunda nawe yarankunda gose mugabo vyaradutaye gati je nabona ntari mu buzima kubera iki sinabone sens de la vie ndakwinginze rero ubuzima bwanje bwatanguye je nkijijwe niho natanguye kubona nkabona ko nawe nena hatarakizwa azote bakizwa ntangwe ndamusengera kizwa hanyuma twiri urugo gwiza n'abana beza baza bubaha Imana muri ico gihe rero muntu uri kuranyumviriza nta na hamwe uri kuraja udakijijwe n'icambere ca kabiri senga Imana uko utigeze gusenga Imana iguhe uwo yakuremeye kuko ariho hagarika kwihuta hagaruka kwiruka rindira ko Imana ivugana nawe kuko Imana iravuga a partir du Saint-Esprit hama Imana imaze kuvuga iraguha na confirmation iraguha ibimenyamenya irabwira ati ukumva kuri convaincu ko ari we ntimuhushe ntimuje mu bintu mutazi mariage ni ikintu kiva mu ijuru rongogwa canke rongora umuntu Imana ikubwiye ko ari wa vrai sino ndakurahiye ugoraho kuhoraho ntabyo uzoshobora kuko ni ministry y'Imana kandi ikintu Imana yiganziye yonyene ikakigira icayo abari muri iyo batasenze ndazi ko ari mu muriro udahera kandi ntavyo bavuga ntavyo bakubwira bagenda bararinzira yose
mugabo nta numwe abahoze bavuga ati uyu niyapfa ntako nzoruhuka nturuhuka kuko imbere yawe hari ibindi rero ndabinginze mureke guhusha ubuzima mureke guhusha amadestine yanyu je imbere y'Imana muyibaza Imana irishura niya dusezeraniye muri Yeremiya 33 ngo mpamagara ndakwitaba ndakweka ivyikinze ngo utari bwabone n'umunsi n'umwe ndabiguhishurira yihamagare iraguhishurira umugore wawe irakubwira umugabo wawe kandi uzonezerwa wizoguha wese izuha na capacity yo kumukunda mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwari mwifuje kubasengera. Ego ndashaka gusengera umuntu wese karamurikira ushaka uri nk'umumama cyangwa umupapa ufise abana bakeneye kugira mariage ushaka uri mu jeune umuhungu cyangwa umukobwa ukeneye kugira mariage reka ndagusabe wisengere ushire ikiganza cyawe ku mutwe cyangwa mu nda yawe cyangwa gikiriza ku mutima kimenyesha kwisengera data mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye ubwoko bwawe aba bakobwa ariko baranyumviriza aba bahungu ariko baranyumviriza aba bavyeyi ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo ugeze wese mu bigero premièrement Seigneur ubaha agakiza ni primordial agakiza kukwakira nico cagukuye mu ijuru mwami Yesu za kudupfira ndagutakambiye ndakwinginga mwami Imana ngo bampera agakiza ubemeze ivyaha ubemeze ko abanyavyaha ubemeze bariko baraja bakwakire nk'umwami n'umukiza wawe mwami Imana begera ishengero bagitangure kugukorera batangure kukubaha batangure kuguhesha icubahiro ndabasenga Imana ngo bakwisunge bagusenge kuko umugabo uramufise umugore uramufise kuko mu itongo rya Edeni igice ca kabiri c'itanguriro ni wewe nyene waremye urugo uraruha amategeko ngenderwako uravuga neza ngo umugabo azosiga umugore wiwe agende yifatanye n'umugore wa karamata umugabo azosiga abavyeyi biwe n'inshuti ziwe zose abagende yifatanye n'umugore wa karamata mwami Imana gendera imitima y'abantu bose ko aranyumviriza umukobwa ariko aranyumviriza reka kwihuta muzina Yesu mukura mutima kwihutagiza ngo abandi barongoye bose abahungu ariko baranyumviriza bareke kwihutagiza ngo abandi bose barongoye ngo abandi bose bubatsa amazu ngo abandi bose bakora bakugwa ngo bavyaye no kuvyara ngo barakuze je ndashaje mwami Imana barinde competition mu izina rya Yesu Kristo abavyeyi ubahe grâce ubuntu bwawe bwo gushobora kurera abana babo babeduke babigisha ingene babigenza ubarinde pression gushaka ko pression abana ngorongora mwami Imana ngo bapfukame bayinginga Imana ibahere abafasha abana babo ndakwingiza Imana ngo ugendere ingo zose muri iki gihugu udutabare utugwanirire ishimwe icubahiro bibe kuri wewe ibihe byose mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amen. Amen. Murakoze cyane mwami Yesu abahezagire. Amen. Naho ikiganiro cacu kirangiriye bakunzi ba televiziyo Heritage naho ubutaha ku munsi wa kabiri nk'aya mango Imana yo mu ijuru ibaho mugisha.